Yosuwa yabariwe ngo ehera urashaje ugeze mu zabukuru ariko nuho ugezaho haracyari ibisagara. Hari abantu bakunda kuvuga ngo gutangura si kigoye, hariya no gutangura biragoye. Aha mubona ari bose babishoboye. No gutangura biragoye, ntihagire uzobabesha. Hariya n'igikura hakuri cyavutse. None utavutse wokura. Gakiza kaduha kubaho mu buryo bw'inkema. Nuko rero Imana ishime ko twabayeho tukaba abantu b'Imana. Ariko gomba uyu munsi tuganire ku bintu vyasigaye ku kwizera kwacu bikeneye kunonosogwa. Mbega turiko turajana ibintu bikeneye kunonosogwa vyagize vyasigaye, suko mutizeye, suko mutarabizera, ariko nubwo wizera nje kukubwira ngo hari vyagize hari ivyasigaye ku kwizera bikeneye kugirana, bikeneye kunonosa. Yesu nashi ndagomba tuvyumve kuko hari abantu bakijijwe baca biyumvira kumenga barashitse, igikorwa cyaraheze, akazi kararangiye. Hari igihe mbere umuntu we amaze kwinjira mu mabango kanaka ho humenga ronse diplome, akazi karaheze. Je kubamenyesha mwese muri aha, Imana yashafise kuba ku buzima bwanyu. Yesu ashimwe. Hari akazi katarahera, bega turavyumva kumwe. Hari ibigize, hari byasigaye Imana igomba ko binonosogwa. Yesu adufashe. Turashimiye Imana bimaze kuba, ariko kandi ndashaka ndabumvishe ngo mwese muri ngaha n'abamaze imyaka myinshi, abamaze igihe kirekire, n'abageze ku rugezo ntazi sinzi nugo witeze, no kubwira nka Yosuwa yabariwe ngo naho ushaje haracyagize iki, haracyariho ibisagara mutaragirana, mutaregukira. Yesu nashi, Yesu nashi. Nagomba tubanze tuvyumve, umuntu wese avyumve ko hariho ibyagize, ko hariho ibyasigaye. Turaze kubiraba rero ingaruka y'iyo umuntu yicaye ibyasigaye akabirekeraho, kuko birabaho. Hariya twasomye muri Hagayi ko bari baratanguye kubaka, mugabo kubaka ntigwagira ntigwasoze ngo basabareka ingoro bayirekeraho igihomvaguritse. Cyo kintu muracyumva, baratanguye bararuha, ariko ngo iyo ngoro baca bayitereraho bayireka ikigizene igihomvaguritse. Hari ibintu bitararangira, nasho yari imariye abantu kuko ntiyagizene ntiyaheze. Aya majambo niko ndayababwira, mwingira murabyumva cyane kuko ndabizi ko namwe muri mugubako murabibona mwese. Mbega hajya hanu name ndarabejo warekera kujya ho bamaririki, kandi mwararusha. Ndazi ko mwarusha, sinkekeranye, ariko none uburuhe bwanyu bwo bamaririki mutagize, mubirekeye bigiye ibintu mubirekeye hajya. Ikibazo si kutubwira ibyo wakoze aho ugeze n'ibyo waciyemo, ikibazo nuko menya ko byasozerewe. Yesu nadufashe. Rero nagomba muri aya majambo turabire hamwe ibintu byasigaye mu kwizera kwacu, ibintu bikeneye kunonosogwa, kandi ndaza kubereka turabire hamwe ingaruka z'ibintu iyo birekewaho ntibibandanywe.
kuko birashika turaza kuraba impamvu zituma hari ibintu birekegwaho umuntu akarekera ibintu aho nkaho umenga yaragize yarashitse nkaho umenga yarahejeje hari biduhenda hari bidusamaza kamenga akazi k'Imana kararangiye muri twebwe kamenga igikorwa cy'Imana cyaraheze nanje kubamenyesha ngo ntikirahera tuzorinda tuva mu isi Imana kirakorera muri twebwe tuzorinda tuva ngaha tuzorinda dusozera ikivi Imana kirakorera muri twebwe ikibazo niyo twabiretse uko twabibonye hariya mu gitabo ca Hagayi ngena abisirayeli ngo hageze igihe igikorwa kirahagarara barahagarika ugubako barabuzi igikorwa ko kibandanya ariko twumvise hariya mu gitabo c'itanguriro twasomye bamaze kubakurayo yari Loti Imana ishimwe ko mwavuyeyo mbega mwaravuyeyo nama hari aho twavuye umvirize bamaze kubakurayo hari iteko ryaciye ritangwa rivuga ati nubwo mwavuyeyo ntimugire ntimube muhagarara mutaragira erega hari igihe umuntu avayo agahagarara ataharagira atarashika kandi yaragize agasigarana intaye yuko yavuyeyo ntagire intaye yaho yashitse mbega byashika erega hari igihe umuntu agira intaye yaho yavuye atantaye yaho yashitse agize ndashima Imana ko mwavuyeyo uhageze kumenya namwe aho mwagize aho mwashitse kuvayo ni kimwe gushika iyo uja n'ikindi Yesu nashimwe babwiwe ngo nimuruhe muhagarara nimuhagarare mutarangiza narinje kumenyesha abantu ngo ntimurarangiza abantu mwicaye mwadibamye byatumye mwicara birashobora kuba ari impamvu zitandukanye munashobora kwicarikwa n'ibyo ajejwe n'ico bamwita nje kukubwira ngo igikorwa kiracabandanya amen igikorwa c'Imana kiracabandanya iyo gihagaze ni ngorane iyo gihagaze ngaho mwoharekeraho muzosanga imbwa zirarayo ibintu byose abasuma bataha mu nzu zitaheze sinzi ko murabibona inzu zitaheze zitahwamo n'ibisuma ubuyaba ibintu byose ugaca wiyumvira uti mbebaye turaza kubiraba abantu kubera igikorwa c'Imana kitabandanije ibyabatashemwo mu nyuma ega hari igihe ubona ibintu bitaha mu muntu uti mbashike umuntu yarigeze gukizwa ingorane gusa ntibyagize yarageze igihe haragira arahagarika wowe bazi umushinga waramuruhishije aha ntiwabaruhishije n'ukuri haje n'inzu ndababona mugeze aho ndababona ndazi byabereye hataboneka ko byari bizibye ibintu byo mu kuzimu Yesu ashimwe ntimuruhe muhagarara mutararangiza wanditse hariya mu gitabo Yakobo yaranditse aravuga ngo mwiyambure n'ububi bugizene mbega birabaho hakaba ububi bwagize amen mwiyambure niki nje kubabwira mwese muri ngaha nje kubamenyesha ko hari byasigaye sinzi ko warubizi ariko nje kubikwibutsa kandi nutabera amaso byasigaye turaza kuraba amagogo bishobora guteza ibyagize ibyasigaye ntimukabishineko ibyasigaye Yesu adufashe igihe kimwe Yosuwa ngo amaze kugwana aragwana mugabo ngo asasigaje udusagara tungana dutatu murazosoma neza sagara kamwe kitwa Gati akandi kitwa Gaza akandi kitwa Ashidod dusagara twagize umviriza neza dusagara twagize dusagara twasigaye yaragwanya ati nawe nutwo dusigaye ntacyo tugize nararushe naragwanya ndanesha
two dusigaye nta ngorane ndatuheje. Muriko murafyina ku byasigaye, ibyasigaye baca babahuko. Haciye igihe bazabona ikigabo c'ikigatanya cyitwa nde, cyavuye mu gasagara ka gati kakandi kagira ibintu byasigaye muriko murabishina. Ibyasigaye wewe wibaza ngo ni ibintu bitoya. Ya hari umuntu asigaza ukantu, utuntu tutakubuza guhagarara aha, utuntu tutakubuza kuririmba, utuntu tutaguhagarika mu ishengero. Rindira gatuzora bikizokwamukamo, hazokwadukamwe ibigatanya, kandi kugwanira ivyubahiro, kandi ko amanyama kubwibone. Rindira uzora bikizovamwo. Duhanzwe n'ibiki n'ivyagize. Twibaza ngo nivyadutse, naho n'utuntu twasigaye twavutse mwiki, twavutse mw'ibigata. Mugabo bije biva muri twadusagara twagira. Niyo mpamvu Imana yabivuga ngo muze musangangure n'uwonka ntibasiga. Kuko birazwi ko nivyaguma ejo bizokura, bizova nk'ibigatanya tutazokwitura. Ivyagize utusagara twagize. Akandi gasagara kasigaye kitwa Gaza. Muramuzi wavuye Gaza? Muramuzi umuntu yadusavye Gaza? Delila niho haje hapa uwaje hapa mu gasagara kagize kamwe bakengera yose wati ntacyo bigize. Ya ntimugakengera ibyagize, ntimugakengera ibyasigaye, mugwane n'ibyasigaye maka. Ako gasagara bagiye babona hadukamwo ya umuntu yakoreye ikibi Abisirayeli, yahitanye umuhiza akomeye yitwa nde? Umuhiza akomeye yitwa Samusoni. Yahitanywe n'umuntu yadutse ava mu gasagara kamwe. Yosuwa yavuga ngo akoni two dusagara ntacyo wasigaza udusagara dutatu, ati ntangorane, two ntacyo tuzongera. Mwabantu muri ngaho ntimugakengera ibyasigaye. Uyu munsi ngomba dufata akanya, umuntu wese arondere muri we ibintu byagize, ibintu byasigaye, ibintu ariko arakengera. Muriko muravyumva, hari ibintu bisigara bidahagarika abantu ku bindi. Hari umuntu bahagaritse ngo afise inzigo, oya nimubwire. Hari wasivye, hari uwo bahagaritse bati uyu muntu turamutamuye, inzigo yaramwishe. Sinzi ko mu ruvumo biba ntabyo ndumva. Tuzakumenya urabizi aho bikwicira, nuko iyo nzigite bikegura ikintu gituma bagihana basohora. Ariko ya ndagomba ntimukengera ibyagize, ntimukengera ibyasigaye. Uyu munsi ngomba tuje ku kazi, tugwane n'ibyagize, tugwane n'ibyasigaye. Ubikengera zora bikizovamwe ejo, ubifata ko ari bisanzwe ejo zora bikizovamwo. Hariho muzamubona umuntu yadukanye ibintu agiye mu barozi, kibaza ngo ujya muntu yarakijijwe, yarakijijwe, hari byasigaye. Yarabitse ibintu hanyuma rero ikintu cyose iyo kibitswe kirakura, nikiguma ari cyonyene kizana ibindi bintu, kirashamika, kirazana ingaruka. Hagi ingwara yose murazoba ziragira complication. Mu Gifaransa ni complication, nukuntu ikomera. Ingwara irakomera. Hagi utangura kubona umuntu atanguye kugenda humaguza, atagishobora kugenda, kwibaza ngo ni byadutse ubunyene, yayigwaye kera iyo ngwara igeze muri complication. Mbega birabaho ikintu kiragira urugezo, kikaduga bukebwe. Kubera iki? Wanse kwigwanya bigishoboka.
harigera igihe rero kikunesha kikagukoresha amarorego kuko wagomba kukigwanya ukaciyukana. Yesu ashimwe. Mbega turi kumwe? Mwumva urugamba tworujako gukunigana n'ivyagize, gukunigana n'ivyasigaye. Kandi hani akandi gasagara kitwa Ashidodi karimwe mu dusagara dutatu Yosuwa yagize. Nimwasoma Bibiliya muzorabe babahungu baheraho bapfiriye aho nyene aho hari bigatanye by'abahitsi. Abo bose baje bava mu tuntu twagize. Yesu we dufashe uyu munsi tunigane n'ivyagize. Paulo arandikira abantu arifuza ati ndagomba ko tubonana kugira ngo tuheraheze ibyasigaye ku kwizera kwanyu, tunonosore ibyagize ibyasigaye ku kwizera kwanyu. Murabona hari ibintu biba biryoshe ariko biryoshe birangiye. Suko intango yari mbi ariko iyo bitarangiye biratera ikibazo kirekire. Yesu nadufashe. Hari amajambo twasomye hariya atubwira cya gihe Lazaro yazuka. Nivyo? Lazaro yarazutse. Abantu baranezerwa. Mbega musomye mubona yazutse byahetse. Mwasomye hajya twasomye ku murongo wa 44 yazutse ibintu byose byahetse. Bibiri ivuze ko yavutse agize ahambiriwe ko ibaka. Kubera iki atazutse ibintu byose byarangiye? Ariko biyavuze ko yazutse hari bigize, hari byari bisigaye. Mbega twarazutse? Hari abataravayo ko mutitabira. Mbega twarazutse? Nubu hari abatarabivuga ngira ntibaravayo. Mbega mwarazutse? Imana ishimwe. Paulo yandikiye abanyefeso avuga ngo namwe yarabagize bazima. Haba mwari mugipfuye mwishwe n'iki? N'ibicumuro byanyu. Imana yarabazuye bagira. Ariko bivuga ngo wari yapfuye arazuka mugabagize. Nubwo azutse aragize. Nubwo azutse hari bigize. Hari bisigaye. Abantu baranezero ko umuntu azutse. Murabona umunezero tugiriye umuntu yihanye. Tuti Imana ishimwe imborerwa yihanye. Basha ndakubwije ukuri naho izutse iragize. Irahambiriwe ko. Beka muranyumva. Irafise ibintu bigize. Irafise ibihambiriyemwe bya kera. Hanya duhora tubona umuntu agakizwa tukanezerwa ariko ngo ndabamenyeshe hari ukuntu Imana ikora ibintu. Imana ibintu byose bikora buke. Nariyumviriye igituma Imana idaherahiza ibintu byose ngo birangirize rimwe. Imana yacu ikorana n'umwanya. Mwari mubitse no kurema n'igihe yaremeye akoresha iminsi 6 siko kubera kitabiremeye rimwe byose. Ega byari gushoboka ko byose ivuga iti byose bira ariko byose bikorera muki umwanya. Amen. Umunsi wa mbere yakoze iki? Wa kabiri kora iki? Kugeza umunsi yavuze ngo ibona byose ko ari byiza. Lazaro yarazutse ariko nubwo yazutse aragize. Turanezerewe tutiza Lazaro arazutse. Ariko hinge gato yabashikiye bati mbebasha nawe yazutse atumariye iki? Yazutse mugabo aragize. Amaboko aragize. Amaboko araboshe. Ntacyo wamutuma ngo abamarire. Mbega turafise abantu bazutse mugabo amaboko aboshe. Ega bari. Wavugiye ko wacimana Mana yanje urayamukura amaboko aragize. Kandi yaragize. Kandi yarazutse. Numukiriso ntibona muhagarika umuhoriki yaragize.
basikiye bati tujyane ku rubanza, amaguru aragize, mugabo yaragize. Aha murumva ko nubwo yari yazutse hari hakiriho akazi, murumva ko hari akazi k'inyuma y'ukugirana, hari akazi kabandanya k'inyuma y'ukuzuka, kako kumuhamburura, imigozi ikagirana igacika, imigozi ikamuvako, kugira ngo wa muntu naho yazutse agire icyo amariye abantu. Turatunze abantu mu ishengero bazutse mugataco bamaze naho bagize, duheruka umunezero bakivayo, ngo urabagoranwa bafise, bega barabaho nta kintu bamaze. Sinzi umuntu umwe ahantu yagiye, umukuru w'igihugu ahantu hamwe ngo yakuye umutegetsi kanaka, badatumuhoye iki none, ati nta kosa yakoze ariko nta n'icyo atumariye. Bw'abo bantu barabaho, amakosa ubagiriza ariko atari n'icyo bagize. Ataco yononye atani n'icyo agize. Mu ruvumu barabaho. Uwo mukoma umuhora iki, nononye iki, ariko nta n'icyo ugize. Ariko reka ndababwira ikintu kimwe, hari ikintu abantu bataramenya, ibyaha si gukora ibibi gusa, ibyaha ni ukudakora icyiza wari gukora. Mwabitaho ibyo mvuze? None biriya ntivuga ngo ubuze gukora icyiza ntagire kimubera iki. Ibyaha si ubusambanyi gusa, si ukuboregwa, ni n'ukudakora icyiza wari ukwiye. N'icyo nacyo ni iki? Noneho umuntu w'umuzamu bahaye ahantu ngo ararire, hanyuma ntakora akazi k'izamu bamutumye, hanyuma abasuma bakaza bakiba, uwo muntu nta cyaha yakoze. None niwe yabyibye, mugabo yakoze ikosa riki? Kudakora icyo cyo gutuma bivuga ngo udeha mu gikorwa ciwe nicyo tiyugira. Mvuge bikeya tubandanye. Yesu nashimye. Agakiza n'urugendo, agakiza n'urugendo mu gifaransa bita processus, n'urugendo rusaba umwanya, rusaba n'icyo dukora natwe. Si ikintu kiba umunsi umwe ngo umuntu bake bamubona ngo ni umuntu afite icyo atumariye. N'urugendo. Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa yababwira ngo nzogenda ndabirukana, siruto processus. Agakiza si ikintu kiba rimwe na rimwe ngo birarangiye, ngo umuntu arakijwe byose birahetse. Eka n'urugendo. Amen. N'urugendo rudusaba ko natwe dushira mu ruhara. Uko tugendana n'Imana niko twunguruza, uko twemerera Imana niko twunguruza. Muriko muranyumva? Agakiza n'urugendo, processus y'urugendo tugirana n'Imana. Ntihagire n'uzogutera ubwoba ngo aguce ivutu ngo yarangene umeze, uramubwira uti mpa umwanya, ibitarakunda ejo bizogira. Nivyo none ucira urubanza ngo hari ahantu ntarashika, mpa umwanya urabe, zondondera mu myaka 5 uraho bizoba bimeze. Hari bidakunda ubunyene ejo bikazoba byagize byakunze, kuko ni iki? Agakiza n'urugendo. Amen. Pawulo arigisha, yigishije avuga ko yavuga ishengero yigereranya n'inzu yubakwa n'iki? N'Imana, cyangwa ikayigereranya n'umurima. Ibyo bintu byose uko ari bibiri ni ibintu bisaba umwanya, sibyo? None ugira ngo uko bigenda kose iminsi irahaciye, muriko murubaka. None hari uca bacira kwiteka ngo hamwakoze iki? Hari uca bacira kwiteka ati ngo hano ni mwashitse kuki? Muramubwira muti duha umwanya, uzogora ko mu myaka 5 uzoraba bizoba bigeze.
ibitarakunda bizoba byagize. None ugira ngo kubimeze ubunyene niko byari bimeze mu mwaka wahera. Niki Paulo avuga ngo muri nzu yubakwa. Amen. Muri nzu girana, muri nzu yubakwa. Imana ikiratwubaka. Ibitarakunda uyu munsi ejo bizogira. Mugabo ndababaza ibi bintu byo kunda atacukoze. Aha twogira ibyizigiro ngo tuzosanga mu myaka 5 haraho mugeze ubu nyene ataco muri ko murakora. Eka bisaba ko dukorana. Yesu nashimye. Ibitarakunda uyu munsi ejo bizokunda. Agakiza n'urugendo. Amen. N'urugendo tugirana n'Imana. Buke. Ejo turafisa aho tuzoshika. Yesu ashimye. Niyo kagira umuntu agutera ubwoba ngo yaramenye numeze. Eka bizokunda. Paulo gihe kimwe ariko araboroga avuga ngo wewe jewe ndagizera. Ndago ariko ikindi gihe ariko aravuga ngo munyigane. Nanje niganye Imana. Ariko yabanje guhera muri ya magogo y'ukuboroga ati ndagizera. Ariko kubera kujyana n'Imana. Imana ishi. Ndabateye intege. Ibitarakunda ejo bizokunda. Bivanye n'ingene bikura jana. Ariko mu byumve neza Paulo muri ibyo bintu byose avuga ngo Imana turakorana. Ndabamenyeshe ko Imana nta kintu nakimishora gukorera mu umuntu atabayemo. Nibibaho. Ico gituma hari habo amari iminsi ugasanga yaduze mu gakiza. Ageze ahantu ubundi ugasanga amazi imyaka 30. Hari abamaze imyaka 30 ngaha. Nta bari mwa. Ariko byukuri naho mutarika amaboko eya niteka. Siteka mwatewe n'Imana. Tarika turaba. Byo bintu biraryoshe nukuri. Abantu bamaze imyaka 30 mwishengero mutarike bure. Nirenga iduka. Barimo. Yo Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Mutama Imana iguhezagire. Iyo myaka rero umaze mwishengero yagomba guhura naho ugeze mu gakiza. Birarenga. Iyo myaka itakuriye ngo abari kujya. Iyo myaka yagomba guhura naho ugeze mu gakiza. Sibyo? Yesu nashimye. Ariko hari usanga uwa 30 iyo myaka yimaze uko yaje ameze nubu ariko aki ingorane yajazanye nubu yaranse kuvaho. Yaje ari umuntu w'amanyama nubu niko ameze. Yaje ari umunyarusaku ahubwo ubu byaragwiriye kuko igikorwa cyaragize. Igikorwa cyarahagaze. Igikorwa cyaragize. Mugabo ukazibona umuntu amaze imyaka 2, 3, 4 mwishengero. Yo. Wandikiye abaheburayo yavuze ngo mwari mugeze aho mubabaki. Abigisha. Ariko mwagarutse abakuramizwa gutungwa n'amata. Imyaka yarabariye si mwayiriye. Mpore mani bafashe. Abari babagise byizigiro. Biga murabyumva. Igikorwa cy'Imana gisaba ko natwe tugira uruhara kuko Imana turakorana. Mu bintu Imana idashobora gukora nifata umuntu ku nguvu. Imana yakugira inama mugakorana ukayemerera. Ikakugira inama ugaca ugufita ukahakana. Iyo byasira kureka iyo yemereye murajyana. Yego. Muri urwo rugendo Imana turakorana. Yesu nashimye. Ikindi Imana ntiduharura ifatiye kuko tumeze ubunyene. Ifatira kuco twifuza kuba. Bugiye umuntu yifuza guhinduka agomba kwigirwa imbere Imana muharura ko azayahashitse. Yesu nashimye. Iyo umuntu avyifuza, iyo umuntu afise inyota, naho ndababwira ko Imana idakangwa no kumeza ubunyene. Niyo mpamvu yashobora kubwira Petero ari wa muntu ajugumba ameze ukati kuri we nzokubaka kwishengero. Nivyo?
kuko Imana ntikangwa n'uyu munsi, irabizi ikintu iri kirakora muri wewe. Imana ishimwe. Nshaka kubwira abigishwa ngo nzobagira abaroba abantu. Imana ntigeze ica intege Petero nubwo yarameze kujya, kuko yari izi igikorwa iri kirakora muri we. Imana ishimwe. Nawe ndaguteye intege. Yesu nashimwe. Igikorwa cy'Imana cyatanga uyu munsi duca bugufi tukihana, ariko Imana igomba ko kibandanya, igomba ko gishishikara. Iyo rero gihagaze mu bintu biryohera Shetani, nicyo gituma Shetani bimwangiye yuko udatangura akubuza kubandanya, bimunaniye kukubuza gutangura akubuza kubandanya. Nicyo gituma hariya mu gitabo cya Hagayi, nuko ntabanje gusoma amajambo menshi, byashikiye biseye byari biki. Bakiva i Babuloni, bakiva mu kinyago, baje bafise umutwaro wo gushika bubaka. Mbwa cyaboneka politiki, umugambi uza kubahenda ubabwira yuko kubaka bo hagarika. Baca bamara iminsi bagize ugubako gwahagaze. Ndiko ndamenyesha abantu ugubako gwagize. Ega hari abantu ugubako gwahagaze. Amaze igihugu ugubako gwara intaha afise nizo muri kahise. Hari yakira umukobwa ngene yasenga, ubu naho byaragize. Ari abantu bafise bya kera gusa ugubako gwarahagaze. Yesu nashimwe. Nagoma ndabamenyeshe twese turafise ibyagizene, ibyasigaye nta rugezo na rumwe tuzopfa dushitseko ngo Imana ikubwire ngo biragize, ngo birakwiye birarangiye. Genda wicare. Hari abantu bagiye muri retraite, no retraite y'agakiza ntibaho. Buze retraite nakaruhuko, muravyumva ivyo? Hari abantu bagiye mu karuhuko, bagiye muri pension yo gukizwa, uwo ntibikibaraba. Yo nta hantu na hamwe muzoshika Imana ngo ibahe retraite, ibahe pension ngo ni wicara uryame warahejeje. Uba yarahashitse atari ku kuboko tubare ngene byagenze. Umuntu Imana yaba yarabwitiwe we vraiment ibyawe byarahetse, ntaco nkigukorako, akazi karagize natarike turaba. Twese ngira mwumvise ingene Imana yabwiye Yosuwa, etehera urashaje ugeze muza mwabantu muri ngaha. Harimwo abatama, harimwo abantu bageze kure, harimwo abantu bageze mu myaka ya kure, hari abantu bageze mu mabanga komakomeye, ariko munkundire mwese ndababwira haracyasigaye ibisagara mutaragira, haracyasigaye ibisagara mutaregukira. Amen. Yesu nashimwe. Ibyo bisagara mutegerezwa kuvyegukira. Nababwiye yuko iyo uhagaritse yikuba kihagaze kitarahera, hari ibindi bica biza bikinjira. Yesu nadutabara. Nibyo hage nuko ntabasomeye, ni murabiri gashengero Paulo yari karavuga ko, murabiri ishengero yari karavuga ngo rinonosore byasigaye. Ni murabiri ngene yari soma gato, tusubira inyuma gato, Abisesalonika ba mbere 1. Mundabira aba bantu icyo yabavuga kuva ku murongo wa 3. Nibyo dore ku murongo wa 2, murabiri ishengero Paulo yari karavuga ngo nifuza kubabona kugira ngo tunonosore ibyagizene. Ego umuntu ashobora kwimvira ati ngo uyu muntu yaragifise ingorane, ntaraheba inzoga. Nibyo hari ituntu tutarahera, ariko ni murabiryo shengero ko ryari rimeze. Ariko Paulo avuga ngo turakwiye kunonosora ibyasigaye. Umviriza neza ku murongo wa 2, mwese turabashimira Imana imisi yose, tubahoza mu kanwa uko dusenza, twibuka ubudasiba ibikorwa byanyu biva kuki, n'ubutame buva mu rukundo, n'ukwihangana kuva mu kukwizigira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo data wa twese. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi uko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa bwacu butabashyitse ko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda gose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Nivyo namwe mwaratwiganye, mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe na mpwemu yera, bituma mu bicitegerezo c'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya. Kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi n'iryumvikanye Makedoniya
no muri Akaya honyene, ariko kwizera Imana kwanyu kwaragizene kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri ivyo. Mugweme muragezaho mwabantu, aba bantu nimwumva ko bari abantu beza, aba bantu by'ukuri nimwumva ko bari abantu bukwiratwa. Ariko Pawulo avuga ngo naho biruko haracariho ivyagizene bikeneye kunonosogwa. Amen. Nagomba menyesha umuntu ari ngaha, sinzi aho ugeze, sinzi icyo witwa, sinzi uko bakwita, ariko nje kukubwira haracariho ivyagizene, haracariho ivyasigaye, ivyasigaye biracariho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Bibiliya iratubwira abantu benshi bari baratanguye ariko bananirwa kubandanya ngo baheraheze ivyagizene, ivyasigaye. Mu bigishwa ba Yesu ntiyatinye kubahamagara uko bameze. Harimwo abantu bishavu, mu kanya gatoya bavuga ngo duhamagara umuriro utibuhugire uyigize aba bantu base guhindara. Ariko nubwo byari uko, Yesu ntiyagize ubwoba bwo kubahamagara. Amen. Yarazi yuko igihe kizogera igikorwa ariko arakora muri bo kifisa kwizobashikana. Nivyo yana yabafashe muri bo, bariko barapfa ubukuru, bariko barapfa utuntu hagati yawo. Ariko Yesu ati nta ngorane, ndazi ico mpaye ndakora muri bo, ibi bizorangira. Ariko hari umwe yananiye Yesu, no witwa nde? No witwa Yuda. Yatoranijwe mu zindi ntumwa, ahamagagwa mu zindi ntumwa, ariko aragira ibintu yanse ko Yesu aheraheza muri we. Nagomba menyesha umuntu ari ngaha, mureke Yesu aheraheza ibintu muri mwebwe. Yuda yabana na Yesu ariko agira ibintu atagomba ko biherahezwa, agumana ivyasigaye, aravyigumizamwo. Harageze igihe biramukura mu bandi. Pole sana. Turabona uwundi muntu muri Bibiliya yitwa Sawuli, yatanguye igikorwa, ari umuntu mwiza, Imana imuvuga ko ahabwa mpwemu. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mpwemu araza kukuzako, uraza guhinduka ukundi. Uwo muntu ntiyatanguye neza, ariko bukebuke igikorwa c'Imana cyahagaze, yaciye imyaka 2 agiye ku bwami, atangura kwikakisha, atangura kwiyumva. Hari abantu bahindurwa nico bitwa, naho bageze nico babagize, nibikorwa bahawe, guca bugufi ukajana navyo. Wahora yitonda yiyorosha, agatangura gukakarara. Nivyo byashikiye Sawuli. Mu myaka 2 gusa Imana yari maze kuvuga ngo namaze kwironkera uwundi. Ivyasigaye arabireka. Wa muntu yatangurana na mpwemu yera, yarangije aja kuzura imizimu, aja kuraguza. Kuko nababwiye yuko ivyasigaye birakura, muriko muravyumva. Yasiganya akantu k'inzigo, akantu k'inzigo, jalousie, akantu ko kubona kumenga hari uwundi ariko aragirana, hari uwundi hazohava ariko araririmbwa, arakabika. Muze murafata utuntu mutuzanire Yesu. Erega birashika, wakoze Imana birashika, kusanga umuntu afise akantu k'inzigo muri we, akantu ko kuraba naka ngo gya naka wewe, zamurabizana bizobamara. Yesu ashimwe. Zamurabizana bitarabica. Sawuli yarabinyegeje akibaza ngo nibisanzwe, haciye iminsi ariko ariruka kuri Dawidi ngo amwice, kubera ingwara iragirana, irakura. Mwagira ngo biheraho gusa, irakura. Akagera n'igihe uvuga uti icyo mfasha nuko yopfaho. Muri politike ntibavuga ko biyica, bavuga ko bakuraho intambamye. Yishe ngo yakuye hiki, ega aho ega n'ahandi birashobora gushika. Ibintu byagize, ibintu byasigaye bitakuweho birakura. Uwo mwakorana gacika umwansi, ukumva umenga icyo kubera cyiza no kumukuraho kugira nawe uramukigwe. Pole sana. Ibyagize, ibyasigaye, ibyagizene, ibyasigaye. Samusoni yari umuntu mwiza wakunda, yakoreshwa n'Imana, ariko yarafise utuntu twagize kugukunda abagore. Hagiye hari umuntu ashobora gukora akaba afise akantu kagize, akaba afise ibyipfuzo,
akaba afise ingeso y'ubusambanyi akabigendana akavyamamwo, ntabizanire Yesu ngo abishire ku musaraba ngo Yesu avyice. Mwabantu muri ngango ndababwira ikintu, ivyo utishe bizokwica, ubwavyo bizokwica, nukukuranamwo, utabikuye mu byo bizogukuramwo. Mubizanire Yesu hakiri kare. Samusoni ati ntangorane, akagenda bakararana, buke agahagarara ngakumva amavuta arururutse, ati ntangorane waje, ndashobora kurarana na maraya, bukeye amavuta akagirana. Yo ntibaze baba benshi, twe dutwara amamodoka turashobora gutwara imodoka tubona itara ririmwo, ukabona yiruka mugabo itara riko rirakubarira ati hariho genda kuri station inywesha. Abantu batabizi bakabona uguma wiruka bati ya modoka abaje, ya rindira gato hari gikurikira cyitwa pane bete, bazabona ihagaze mu haya nindi hagarayega ariho bikiba. Biba byabaye kera, abazungu bayashizemo akantu kakumenyesha ko hari bitagenda neza. Ndashima Imana mpemu yera, hari akantu yashize muri twebwe kagenda karakubwira ngo naho wiruka, naho uri kurakora ibikorwa hari bitagirana, naho uririmba, naho uvuga ubutumwa, genda utunganye bijya bintu, genda bizanire Yesu abigutunganiriza. Nawe undi ati hari ngorane, sigazima bakinyemera, rindira ibyo utishe bizokwica, Yesu agutabara. Ibintu mutishe byo nyene bizobakuramo. Samusoni yakuwemo n'ibyagize, yakuwemo n'ibyagize. Hagiye hari umuntu agira ibintu byasigaye vrema, ugasanga umushize muri iki ntangorane, aho ntangorane harugaye, aha ntangorane, mugabo ugasanga hari akantu kagize. Nawe shetani n'umuhinga ukurikirana ibyagize, ndaza kubabwira ngira mpeze, kuko mu nzira shetani aronka mu muntu, inzira afise muri wewe ni ibyasigaye. Reka nsubire mu iki kintu, inzira shetani aronka muri wewe iyo agukeneye arondera ibyagize, kuko ibyasigaye nicyo kiraro cy'abadayimoni muri wewe, nicyo kiraro cya shetani muri wewe. Yesu ashimwe. Wari kurondera gutegesha Samusoni amahera ntiyari kumushobora, kuko amahera nta ngorane yari afise. Ugati ndabiza hana afise ingorane mu bagore. Aro nundi nawe rero ibyo atangorana bifisemo, ati mutegesha inoti. Ego umuntu aragira ibyagize, mubizanire Yesu waje. Ibintu byasigaye mubizanire nde, mubizanire Yesu abikore, akazi kiwe kabandanye. Yesu nashimwe. Kahini siko byamugende, yarafite ibintu byasigaye byishari, akababazwa nuko muri umuntu abagize. Ashimiwe vrima. None mwe mwasomye Bibiliya, hari ahantu mwasomye Abeli yagiye gusaba Imana ngo mushimire, none yaho wiki umuntu ashimiwe, nawe uzogira, none wowe ntuzoshimirwa. Ega hariho ari ibintu bitugora twese, bivuga ngo munezerane n'abanezerewe, murirane n'abarira. Hajya kenshi murazokwikirana neza, kurirana n'abarira biratworohera, bitugora kugira singabo ntibicaranye abo, ntubona ko banezerewe. Kizotwereka ko mukundana niye umwe yoduga uwundi akasigara, bacuhagara ngaho uti ndashimima. Nababwire uherekeza ababuze biratworohera, kuko natwe n'uwundi agira ati najewe ejo nzogira, najewe ejo nzora mu kigo. Mugabo bigoye iyo mwene sagizeni ngo abandi boda, ngo abandi bo mbega muhora munezerana n'abanezere, murarirana n'abariraho. Abarira turarirana nabo ko turazi ko natwe tuzogira ibyo tuzorira tuti. Aya mubona abantu baherekeza bagiye ku mazi kugira kubakunda, nugucuki nuguca umukozi avuga ati najewe ejo nzogira, mugabo ukazobona uwo badugije, ukabona umuntu agiye muhira azanye ikazi yayifana ati nje
muntu wamushimira azaba umukunzi sibyo gamwana ujya muntu azonezeranwa nawe wanezerewe uzomenye ko yabohotse ku kintu cyitwa iki ishari iki kuko imuze mukurikirana ishari rizi ibintu byabonetse ishari ntiriza mu ngorane rizi ibintu byagize Yesu ashimwe ejo niwabona umukobwa ahagaze abaje kumwerekana azona abakozi b'Imana bateye akarimbo ngo ibi bintu ni Yesu yabikoze ayoze ngo bose baritabira ruba arahana ariko aravuga ngo abandi bo nibyagize Yesu ashimwe ndababwire mubohoke vrema mubohoke mukire Imana ibagirire neza nariko ndakurikirana Bibiliya sanga mu bintu byabazana suko yarabuze umwana gusa yarababajwe nuko yamubuze ubundi agize abyara ku mwaka umenga yabona yabuze n'ubundi akagira akabura umenga byari kugira muri ya politike ngo tubabure iyo nzigo muyikura bamuze muraneze abandi bo umwana wa naka Yesu ashimwe urabona turi mu minsi bariko baratanga ibiti biriko biraza nta ubizi nejo harawundi yozaramukirwa ngaha ati umwana wa naka yabaye ntuze ngo abandi bo munezero nagize muze muri iki byagizeni ibyasigaye bakozi b'Imana usanga umuntu akora atazi ibyo abunze kibyo yiteze ukabona mwene sadugijwe uti Imana ishimwe uti Imana ishimwe Yesu ashimwe bamuze murabinezererwa haje Imana ibikubwiye ngo nawe nejo urazi igihe Imana yagendera Mariya mu bintu byamuhaye ingufu Imana yabwiye Mariya ati ushima wo nezerwa wo byizera mwene wanyu ubu n'ukwezi kwa gatandatu ibyo yakoreye mwene wanyu ni ikimenyetso cy'uko nawe uzogirana nawe uzoshikirwa sikije kukwica ngo nawe uvuge ngo abandi no Imana ije kukubwira ngo mwene wanyu Elizabeth mwana musangiye ikibazo ubu n'ukwezi kwa kangahe n'ukwezi kwa gatandatu ibi biraje kukumenyesha ngo nawe yakorera Elizabeth nawe uzogukorera mureke inzigo muyikuremo munezererwe iby'Imana ikorera abandi Yesu ashimwe munezererwe iby'Imana ikorera abandi ndagomba tugwane n'ibyagize n'ibyasigaye umuntu wese ibintu byasigaye nababariye ko ibyasigaye birakura iyo ibintu byasigaye birakura n'ibyamahahandi ingwara irakura utangura umenga n'ibisanzwe iyo ngwara igakura umuntu agatangura akareka kuyivuza bikigendeka agashika ahantu uzibona umuntu atagishobora kubona diyabete yamaze kurenga yatanguye umenga birasanzwe ingwara iragirana ingwara irakura mwivuze hakiri kare turiko turabona ibintu biteye ubwoba muri iki gihe abantu bibaza ngo ni ibintu byadutse ni ingwara abantu bagendanye imyaka n'imyaka ntibagirane umuntu akabagwanira amaronko agwanira ibyubahiro akagira ngo nibisanzwe ntamenye ko ejo bizogirana bizokura reka ndangirize ku bintu bikeya hanyuma tusenge Yesu nashimwe nababwiye ko atari gitangaza ko hari ibintu bisigaye ko Imana sigitangaza ikibazo ninge nikurajana n'Imana ngo Imana ibirangize abise Imana yabahaye igihugu mugira babwire ati igihugu naho ndakibahaye kirimo yandi mahanga muze mugwane nayo nivyo
ariko turabona ko hariho imiryango yashoboye kwirukana ayo mahanga n'indi miryango yabaretse. Simbanje kubisoma mu bacamanza. Hari abantu birukanye ayo mahanga barayagwanya kugira ngo bagukigwe. Hakaba n'abandi bantu bavuze ngo ntacyo tuzobana amahoro. Ega umuntu ashobora kuba mu bintu akabana n'ivyaha, akabana n'ingeso za ryari za kera, bakabana akaba mu bikorwa ingeso za kera bakabana akazikorana. Amanyama yahorana akiri umupagani akayazana mu bikorwa vy'Imana, uko yahorana intagondwa no mu gikorwa kaza ameze uko, kubera baragize arabanye abagowe n'abari imbere yiwe ngorane. N'abantu mureke tugwane n'ibyagize. Ndakurangiza ndababaza ko twemeye kuja kuri uru rugamba guhugwana n'ibyagize, guhugwana n'ibyasigaye. Yesu nashi kuki dukeneye kwirukana ibyasigaye? Ubwa mbere ibyasigaye nivyo biraro abadayimoni bacako. Iyo shetani agomba kugushikira yikora ku bintu aziko byagize. Ndababwira inkuru imwe naho ntamanza kuyisoma. Ni umuntu yitwa Ahabu. Nivyo Ahabu mwarumvise ko yaguye ku rugamba? Nivyo nire mwe mwumvise ko Ahabu umwami wamurashe wari uwuwe? Ahabu yagiye ku rugamba ahantu hose arahakingira, arakinga ahantu hose, mugabo asigaza ivyuma bigirante. Aho ivyuma bigira mu Gifaransa bavuga ngo défaut de cuirasse. Ni ukuvuga ahantu yasigaje iki? Umwanya. Mu yandi majambo imyami yose yarashe Ahabu ntaco yamugize. Umwami wamuhitanye nuwahuriranye n'ahagize ahasigaye hatagize hatugaye. Beka muranyumva? Mwari muzi ko hajya ahantu hasigaye hatugaye ari imyami y'abadayimoni zoca? Mwari muzi ko hajya ahantu hasigaye hatugaye? Erega Ahabu yarashwe imyampi myinshi, uwamuhitanye nuwatumbereye hagize ahasigaye. Iyindi yose yaguye ahugaye ntaco yamugize. Ndagomba ndabamenyeshe mw'abantu muri ngaha, uzohitanwa n'ivyasigaye. Kandi ibyo shetani arazi kubikurikirana. Kandi bivuga ngo yapfuye kurasa ujya muntu. Ega ntubwire ngo yapfuye kurasa. Tureka ndabe hano utumbera nkatombora nkasanga harya. Ega bivuga ko shetani ari umugerageje. Murazosoma neza. Shetani n'umugerageje agerageza kuraba ko hari ibintu byo byaragize. Shetani iminsi yose ngo yamakora atazi ko bikunda. Mugiye tombo yagahurira nawe byagize. Uyandi majambo nitwe twiyica. Ibyasigaye nivyo bitwica. Yesu abahetse aki. Ibyasigaye twabonye dusigaye dutatu Yesu yasigaje ko ari two twavutse mwe bigatanya bikomakomeye. Yesu ashimwe. Murabona ikosa abakizwa bafise bakunda kwishimira cyane, kunezererwa cyane. 99 ziri ndani ntibakwirikirane imwe itaragirana itarinjira. Murazosoma neza. Erega ziri ndani ntacyo zitwaye. Iyiteye ikibazo ni itaragira. Yavuze ngo arasiga 99 akaja kurondera. Nagomba uyu munsi ndabasaba ikintu. 99 mubanze muzihoze. 99 yantaye tugushingira. 99 ni kwa kuntu tukuzi. Genda urondere ya indi itarinjira. Iya yindi imwe itaragira itarinjira. Ijya niteye ikibazo kirekire. Mwumva umenga ni nyinshi. Ni imwe ariko iyo niteye iki? Iyo niteye ikibazo. Ijya imwe itarinjira. Yesu nashimwe. Nicyo gituma Dawidi yahora avuga ngo suzuma urabe umutima wanje ko atanzira yiki yikibi yo biri muri jewe nsasa. Usuzume umutima wanje urabe ko atakano, urabe ko atangwara y'amaronko mfise, tangwara y'ivyubahiro mfise, atangwara y'ukumenyekana mfise.
iyo kuko ndashobora kubona ko ishobora kuba inzira y'ikibi, ikibi kikinjira naho nyene, abantu bakajyana bapfa jewe, bapfa kumenyekana, bapfa kubahwa. Sinzaho numvise ngo bagwanye kubera ngo musi ngo kwicara munsi y'umusara we. Mwarantu wabimbaye namubwiye nti mbere ashobapfa kwicara munsi yawe ntibopfa kuwikorera ko ari byo bizimbye gusumba kugira. Ndabasavye mwabantu mureke ugara Dawidi avuga ngo ndabera ko atanzira yiki biba biri muri jewe, urabe ko atanzira kuko abadayimoni bazinjiriraho nyene muri za nzira twasiga. Yesu abatabara, mugwane n'ibi bintu nimutavyica bizobica byo nyene ubwavyo. Birakura kavukamwo vya bindi na vya bindi. Yesu ashimwe. Hari ibintu bikeya bituma abantu batagwana n'ivyasigaye. Icambere gibituma ni imyaka umaze. Nibyo. Hari umuntu yibaza ngo kubera imyaka myinshi, imyaka amaze mu ishengero ngo yaramuhaye pension, yaramuhaye retraite, ati mana we no ibyo ni mugendera ntuzawe. Ngo hari umuntu yigeze kubwira umuntu aje gufukama ngo turirukasha ngo twe turabakera. Ibyo ni iby'abakiri, ngo natwe twagira uko kera. Ibintu byaguye byapfiriye aho byicaye aho bisigaye bica intega bironderera Imana. Byahitanywe n'imyaka imazi kutumariye iki ngo ni imyaka umaze mu ishengero. Undi musinzi umuntu umwe yari ahantu uwo bari kumwe arabesha, abesha bari kumatisha, urashaka kubesha nawe mukirisi mushasha kweli agitinya iki boya ngwereka twebwe turabakera. Mbere kuba kera ni kuguha kumenya ingene ugera ibyaha ukabigenda ukabibana. Twumvise gute Yesu yabariwe ngo ehera burashaje ugeze mu zabukuru, ariko nuho ugezaho haracyari bisagara utaragira bandanya urugamba naho ugeze mu zabukuru. Yesu ashimwe. Bibiri tubwira ko Abrahamu ngo agenze iminsi 3 yunamuye amaso abona haracyari kure. Ndagomba mbwira umuntu ngira Abrahamu yavuga ati sha iminsi ngenze ngira naza nashitse, ariko ngo yunamuye amaso abona yaje haracyari. Ngomba mbwira umuntu ari ngaha naho maze imyaka ugenda haracyari kure. Ntugahendwe n'imyaka umaze, haracyari kure. Yesu ashimwe. Icya kabiri gikunda kuduhenda kigatuma ibyasigaye tubirekeraho ni ingabire za mpwemu yera. Nibyo ingene Imana itwikora ko ikagirana ikadukoresha. Hari umuntu abona Imana yamukoresheje ugacumenga ibyiwe byaragizene nibaze bakubeshe. Imana ashobora kukwikora ko izi kufise ikibazo, Imana ashobora kugukoresha izi ko hari ingorane ugifise. Ibyo ntibize biguhenda. Ingabire y'Imana, Bibiliya ivuga ngo Imana niyicuza ku ngabire zayo. Imana irashobora kukwikora ko kandi Yesu nashi izi ko hari ikibazo ufise. Hari ibintu byinshi Paulo yakunda kuvuga ngo avuga ati yaraduza rere ku ibintu bikomeye, arabona ngo nibyo atemerewe kuvuga, ariko agacagara akavuga ati we jewe ndagowe. Hagiye abayivuga yaravuyeyo naho yari yarabonye biriya bintu ntibyamuza kwanigana n'iki n'ibyaha byo muri we, kwagwana n'umubiri akavuga ngo ngwanye umubiri wanje nkagira nte nkawuhindura umuja. Hari abantu bafise ingabire zo kuvugishwa zo kwerekwa. Ubu rero asigaye yicara ahantu abantu bose baza kumubaza nka Imana yakumbaririye. Ubu asigaye afise ibiro baratonda nibaze bakubeshe. Imana igukoresha kubera itakeneye kugukora. Ibyo gukoresha ntibigaragaza k'Imana muri wewe. Yesu agutabara. Muzobigwamwo ngo abantu barabemera ngo abantu batonda iwanyu. Uheze gukoreshwa n'Imana ugaruke ku Mana uti nanje nkora. Naho wankoresheje hari akazi muri jewe, hari bitararangira muri jewe. Ntimugahendwe n'ivyo Imana ibakoresha. Nababwiye ko Samson yashobora guheza gutabagura intambwe
agatabagura intambwe avanye na maraya, kandi abantu bagatabagwa. Sivyo? Namani mwumvise ngo byagenda gute? Ngo niwe yatuma baki Abasiriya banesha, ariko Bibiliya igacigaruka ngo ariko yari iki? Yesu abahetsagira. Icyanyuma nibyo tujejwe, amabango dufise nayo nta guhende, guhendwe nicyo bakwita nicyo ujejwe. Ibyo ntibibuza ko Imana ikora ku buzima bwawe. Yesu abahetsagira. Turangize shimira Imana. Nagomba ndabasabe twese tuje ku rugamba kutugwane n'ivyagizenda binonosogwe. Umuntu mwashima Imana.